rero nibaze yuko igikuru sukuraba ngo naka basaniki cyangwa bafitanye urugendo, igikuru no kuraba igikorwa bakoze, bagikoze mu kuri hoba haragiye mwinyanga. Rero niba haragiye mwinyanga narumvise ibintu yari yavuze ku binyamakuru bimwe ndakwa mu mazi ndatangara kubera icyo yavuze wamengo ariko yagiriza umuntu kandi atashitse ku isoko kugira amenye uko ivyo bintu vyakozwe nuko vyarisoza amategeko. Rero nkuko yavuze natanze akarorero kamwe uburorero bwishi bushobora kuba ngaha mu bitaro, wanashaka nk'ubya muganga wo mu gastroenterologue namuvuze kubera yari yavuze ngo mu ndwi imwe ngo mu ndwi biheruka ngo hari uwo yinjije, navyemanga ko namwinjije wo mu gastroenterologue, ariko inyuma yaho bariho abandi abaganga b'abahinga canke n'abandi bo mu bindi bisata twatubona ko bikenewe twisunze amategeko. Rero ngiriye ko kuwo muntu w'umu informaticien yitwa Donatien, ego ariho w'umu informaticien bamuhaye contrat à durée déterminée, contrat y'igihe gitoya c'amezi 3 kubera nabere kwigwa n'amategeko. Ukuntu vyagenze nuko mu gisata ca informatique twari dufiseyo abakozi babiri, hanyuma umwe acaragenda gitumbuka atatumenyesheje. Ukamuzi yuko mu bihe tugezemo ibintu byose ari informatique, kugira umurwayi avugwe ni informatique, kugira nk'umuti ni informatique, kugira dushobore kwegeranya amafaranga byose ni informatique. Rero ni gisata iyo heze nk'umunsi umwe wonyene kitariko kirakora ubuzima bw'ibitaro bushobora guhubangana. Rero amaze kugenda yabimbwiye amaze gushika hanze ngo informaticien, naciye ndondera mu stagiaire yariko akora mu gisata ca informatique, hanyuma ndabaza abo bahora bakorana ambwira yuko abishoboye cyane gose. Cavuga ntuti rero mu kurindira yuko tuzogira appel d'offre twagira recrutement, kubera ari ibintu vya recrutement utabigira uko nyene ku munsi umwe ngo warose umukozi, uciye n'amakontra y'amezi 3 mu kurindira natwe twitegure tugire kwitema abantu bazoze bahiganwe, kandi nawe nyene ashatse azohiganwe. Ico kiringo c'amezi 3 kize giheze ntazoba kiri umukozi wacu, azohiganwa mu bandi. Ivyo rero ndabirekurirwa n'amategeko ya code du travail ko twebwe ni tugenga cyane gose ku byerekeza abakozi. Uravye nk'ingingo ya 44 gushika ku 46 biravuga neza ukuntu ushobora gutanga iyo contrat à durée déterminée. Rero aya mategeko narayisunze, hanyuma ca n'abandi mategeko agenga ibitaro vyiharije, ico bita règlement d'entreprise ya 2023 iravuga neza ryari twemerewe kurondera bene abo bantu dukoresha mu kiringo gitoya. Ni ingingo ya 84 kugera ku 86 ya règlement d'entreprise y'iwacu irabitomora neza ryari ushobora kurondera bene abo bantu b'ikiringo gitoya n'ukuntu bigenda. Rero nta tegeko na rimwe narenze, ariko bene ko wohumura kuko ni kiringo gitoya haciye amezi 3 ikorwa vy'ibitaro bimaze kuja ku murongo, tuzoca tugira appel d'offre duha amahirwe benshi bashoboka baze bahigana. Icambere nambere ico no kubwira ukuntu ibintu byo gutanga amasoko bitunganijwe, haba hariho umugwi ujeje gutanga amasoko, ico bita cellule de passation des marchés publics. Uwo mugwi nawo ushikwaho n'itegeko ry'umushikiranganje. Aha hamwe y'ibitaro uwo mugwi ukitwe n'abantu 50 barenga gatoya. Muri uwo mugwi rero w'abantu 50 cha tubagaburamwo mu mugwi buto bivanye n'ibikorwa bakora. Hari umugwi ujeje ouverture, ujeje analyse, ujeje confection, ujeje suivi n'ibindi. Rero abo bagiye muri commission d'analyse, sous-commission d'analyse. Hariko bigenda rero sous-commission d'analyse uko twebwe tugira amasoko menshi nko mu ndwi kubera tuguma tukura imiti umwanya wari wose. No kuvuga rero uwakize analyse y'isoko uno munsi wazoyigire byose, wazoyigira hirya yejo, turaguzanya. Rero niko vyagenze bica birahurirana barajamwe. Rero nibaze yuko igikuru sukuraba ngo naka basaniki cyangwa bafitanye urugendo, igikuru no kuraba igikorwa bakoze, bagikoze mu kuri hoba haragiye mwinyanga. Rero
nimba harakiyemo inyanga amategeko agenga amasoko aratomoye uwoba yiyubira ko biba yararenganijwe harabaye kampinga ya mama araza agasaba umuco tukamwereka ko bikorwa ku mugaragaro tukamwereka ukuntu byagenze abonye afite akarekanga muhogo tukamutomorera neza adatahuye hariko ukuntu inzego zishenye amasoko zigenda akitwara hanyuma agatunganirizwa burya ugutuka ntagutorera kuko umaze kuvuga ngo ka mwana wa mama canke ibiturire nibaza yuko nimba afise ivyemezo vy'umuntu yoba yarariwe igiturire yarafi igiturire yo ishikiriza hanyuma kumvise igiturire n'ikintu gikomeye cyane ku muntu ubutungane bugakora ariko ico no vuga nuko iyi minsi hariho abantu bafunga kiwani baza guhenda abantu ko batumwe n'umuyobozi bakarya amahera abantu yuko bazobarondera akazi ivyo biramaze gushika no ngaha hari umuntu yaguma henda abantu abaje miliyoni 2 miliyoni 3 hanyuma baraza baranyitura baje kunyitura naciye mpamagara inzego zibijejwe ubutungane uwo muntu baramurondera ariko yarabacise ariko twebwe ngaha tuca dufata ingingo zijanye n'ubuyobozi yaciye yirukanwa ariko abido recherche n'ubu iracyahari rero nimba yoba yarabwiwe yuko hari ibiturire ahubwo yodufasha amatohoza akadufasha uwo muntu ariko yakibiturire canke yatwe igiturire akaza akabishikiriza neza kugira natwe duce dukurikiza ingingo kw'amategeko abivuga kugira natwe bareke kuma batwabika iceye